reka nabahembwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na mu wese aherereye ni Kebi kandi mvungarutse kuri micro zanoja entertainment nongera ndabaha ikaze na karibu umuntu wese atarakora subscribe reka tumwibutse akore subscribe kugira ngo agenda abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe niba ukunda ibiganiro byacu dukusabe ubisangize bagenzi bawe n'amahirwe kuri twebwe turabiha agaciro mu bikorwa dusanzwe dukora bya buri munsi reka twinjire mu kiganiro cyacu. Kuri Perezida Paul Kagame asanzwe arongoye igihugu cy'u Rwanda uno munsi ni isabukuru y'imyaka 68 kuri Perezida Paul Kagame, imyaka abanyarwanda babona nk'amahirwe akomeye ndetse n'umugisha kubwo kugira umuyobozi mwiza w'umuhanga kandi akunda igihugu na bene cyo. Ibi byose akabigaragariza mu gukora ubudahumeka aharanira ubuzima bwiza ku bene gihugu w'igihugu asanzwe arongoye ndetse n'isura nziza ku gihugu. Umunsi nk'uyu kwezi nk'uko mu mwaka w'igihumbi 1957 nico gihe Perezida Paul Kagame yavukiye karere ka Ruhango, abyawe na Asteri Bisinda na Deogracia Rutagambwa, akaba ari umuhererezi mu bana batandatu. Yavukiye mu muryango wishimye ubanye neza, ariko hari bitagenda neza mu gihugu. Mu mwaka w'igihumbi 1959 niho habaye icyiswe revolution, bahunze bava mu Rwanda amajepfo baja mu Mutara, ariko nta n'igihe kirekire bahamaze. Mu mwaka w'igihumbi 1961 bahunze bava mu gihugu cy'u Rwanda bahungira muri Uganda, ariko icyo gihe Uganda yari kiri mu maboko y'Abongereza. Paul Kagame yageze muri Uganda afite imyaka 4 y'amavuko. Paul Kagame yarahakuriye ahigira n'amashuri yiwe y'intango mu nkambi yarabayemo. Ico gihe yari mu nkambi ya Gahunge, yiga ku ishuri rito rya Rwengero. Amwe mu makuru atangwa avuga ko Paul Kagame akiri umwana yari umwana ahorana isuku, uw'umuhanga kandi abaza neza icyo atatahuye mu ishuri. Biravuga yuko yakunda kubaza umuntu wese ataravye uko angana, akamubaza impamvu atari ko arakora ibyo akwiye gukora canke igituma atuzuza inshingano ziwe uko zikwiriye. Birumvikana yuko yakuze afise ubuyobozi muri we ubwo gutsinda neza mu ishuri ry'intango rya Rwengero. Kagame yaje gukomereza amasomo muri Ntare School, mu nyuma abandaniriza ku ishuri rya Oruja Kampala School, ari naho yavuye aja ku rugamba rwo kurwanira Uganda. Paul Kagame yafatanije na Yoweri Kaguta Museveni mu rugamba rwo guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote biciye muri NRA, umurwi washinzwe na Yoweri Kaguta Museveni mu 1981. Paul Kagame yari afite imyaka 24 y'amavuko. Uru rugamba rwagiye kurangira mu 1986. Kumvikana yuko ni urugamba rwamaze imyaka 5. Yoweri Kaguta Museveni yatanguye urugamba mu 1981. Paul Kagame yinjiye mu bagwanyi ba NRA. Ibi Paul Kagame yabikoze ahanini nyuma yo kumva yuko ari kurwanya karengane. Gusa nubwo yagiye ku rugamba ko kurwanira Uganda, Paul Kagame yakunda cyane kubaza amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ibibazo byose byabera mu Rwanda. Birumvikana neza yuko yari muri Uganda, ariko umutima wiwe uri mu Rwanda mu gihugu ciwe c'amavukiro, kuko intego yiwe yari afise yari yo gusubira mu gihugu camwibarutse aho yataye uruzogi. Nubwo yabona ko inzira zitoroshe, ariko yarumva ko isaha n'isaha azogaruka mu Rwanda rwamwibarutse. Bari mu rugamba rwo kubohoza Uganda, Kagame yarazwi cyane mu bikorwa byo kwigisha no gukangurira abagenzi biwe kugira ikinyabupfura. Ico gihe ubwenge bwiwe bwatumye bamugira umuyobozi mukuru. Ni urugamba rwatwaye igihe kirekire, ariko bararutsinda ndetse Museveni afata ubutegetsi nk'uko bari babiharaniye. Nyuma yaho Kagame yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibijyanye na gisirikare nk'uko twabibabwiye, ariko urugamba rwa Uganda rwamwongereye imbaraga zo kumva yuko agomba kuzobohora igihugu ciwe c'amavukiro, arico gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko Freddy Rwigema yitavye Imana, Perezida Paul Kagame yari mu byo kwiyungura ubumenyi nk'uko twabibabwiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaciye agaruka mu gihugu ciwe c'amavukiro, yaje gukomeza urugamba aho rwari rugeze. Yaragwanya urugamba imyaka atari mike, ariko arate bararutsinda, ahagarika genocide yakorewe Abatutsi, abohora igihugu ndetse agishira ku murongo kugeza no kwisaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umuto n'ubukuze yivuga intwari Paul Kagame. Paul Kagame yubakanye na Jeannette Nyiramongi mu 1989. Bakundaniye muri Uganda aho bose bahuriye mu nkambi aho bari impunzi. Jeannette Kagame ni umunyarwandakazi yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko yaje kuba muri Uganda aho yahuriye na Paul Kagame bwa mbere yuko urugamba rwo kubohoza u Rwanda rutangura. Bakaba babyaranye abana 4.
abahungu batatu biwe arabasirikare bakomeye mu gihugu. Kuva mu mwaka wa 2003 niho Paul Kagame yitoza kugira ngo ayobore u Rwanda imanda yiwe ya mbere. U Rwanda rwateye imbere ku muvuduko udasanzwe ndetse n'abanyarwanda bagaragarije ko bamushigikiye cyane nk'umugabo w'ibikorwa kandi akunda cyane igihugu ciwe. Urukundo abanyarwanda bamweretse rugaragarira mu matora yakurikiye. Kuri manda yiwe ya kabiri yatowe ku bice bingana na 98%. Abanyarwanda bongeye gushimangira yuko bishimiye ubuyobozi bwiwe ndetse n'icerekezo ciza agaragariza igihugu. Muri 2015 abanyarwanda hirya no hino bagaragaje ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rigomba guhinduka. Ico gihe abanyarwanda batoye ku kigero kingana na 98% ko ari itegeko ryohinduka, ndetse nyuma yaho bibasaba Paul Kagame kongera kwiyamamaza. Iyo myaka yose y'ubuyobozi bwa Paul Kagame yabaye imyaka y'ibyishimo ku banyarwanda, iterambere, kufungurirwa amarembo y'amahirwe menshi, uburezi, kwiyongera kw'ibikorwa remezo ndetse n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Rero ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi abanyarwanda bose bahimbaje isabukuru y'imyaka 68 ya Perezida Paul Kagame ariwe mukuru w'igihugu cabo. Numwe mu baperezida bakora cyane nk'aho bakiri bato mu myaka, ashobora gukora inama zirenga 5 mu bihugu bitandukanye mu minsi itarenze 3. Perezida Paul Kagame yakuze yifisemo ubuyobozi nk'uko twababwiye. Numwe mu batatinya kubaza umuntu wari we wese impamvu atujuje inshingano ziwe kugeza no kwinosa hani ko dusanzwe tumuzi. Reka dushimire umuntu wese yadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Mwari kumwe na KB Carnival kuri micro. Kwibutsa umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore, iyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agenda abona ibiganiro byacu byiza dukora. Niba ukunda ibiganiro byacu, dufashe ubisangiza abagenzi bawe. Ni inyungu kuri twebwe, turabiha agaciro mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi. Reka tukubwire tuti turabakunda. Ni kuri Nuja Entertainment, mwari kumwe na KB Carnival.